kuko vy'ukuri mw'abantu mwe mubimenye mujijutse Yezu Kristu niwe data yaturungikiye ngo amara inzara amara inyota umuntu. Umutima wanje, umutima wawe, nta kintu na kimwe kiriho ku isi, nta muntu n'umwe ariho ku isi ashobora kumara inamba. Ndabibira akabanga, ico nico je catumye mba patiri. Ico kiri mu vyatumye mba patiri by'ukuri, ko numva ko Yezu Kristo ari we wenyene. Abandi bavuga ko bazoja kurondera amafaranga, mbere hari n'uwo tuvuka navuze ati jya kuri kaminuza urondera amafaranga. Mu kumwikura namubwiye nti sawa, mbwira nzoyarya imyaka ingahe. Niwambwira imyaka nzoyarya ncanjanye ngo ya ntayonzi, none reka rero nihebera ubuzi imyaka nzomara, kuko ninihebera amafaranga nje kuyarya naka ntimwahora mukorana. Ngo yego hari umuntu bahora bakorana, mbere yari yihebeye Imana arapfa mu bihebe Imana, yari yasahuye uwo muryango arawuvamwo, ahejeje kubaka inzu yiwe aca arava muri uwo muryango ngo agende kubirya. Amezi abiri aheze arahwera. Nakura muzi yaravuye mu kwihebera Imana, yarondeye uramuzi mwarakorana. Ngo yego ubona yabiri iminsi ingana iki, wandahinduye genda wihebera Imana. Nta kintu na kimwe, nta muntu n'umwe kuri iyi si ashobora kumara inambu umutima wacu. N'abubakanye bakundana bavuga ngo sheri sheri shushu shushu mimi mimi pipi pipi, nta n'umwe ashobora kumara inambu umutima w'uwundi. Haguma hariho uruhande, urugero ata muntu n'umwe ashobora gushikako, atakintu na kimwe gishobora gushikako. Imana yo nyene yibikiye, umukama nyene yaribikiye mu mutima wacu ahantu ata n'umwe ashobora gushika, ahantu ata n'umwe ashobora gushika, ahantu ata n'umwe ashobora kumara inzara, ashobora kumara inambu. Imana yarahibikiye. Augustino niwe yivugira, Augustino nta mazi atanyoye, nta sosa atanyoye, niwe yivugira ngo ewe mukama waturemye twiremera, nico gituma umutima wacu ugumurebagana gushika uruhukiye muri wewe. Ewe mukama waturemye twiremera, nico gituma umutima wacu ugumurebagana gushika uruhukiye muri wewe. Muntu rero wiriga uriruka ukarara uriruka, muntu rero urondera guhozagara k'umutima wawe mu bintu byo kuri iyi si, zeruka, umviriza kohereti uzeruke. Inambu y'umutima wawe, inzara n'inyota ufise ku mutima, Imana yaraguhaye inyishu nimwe gusa, n'umukate wamanutse uva mu ijuru ari we Yezu Kristo. Yivugira ati ni jewe ndi umukate muzima wamanutse uva mu ijuru, unyegereye ntazoba gisonza, unyemeye ntazoba kinyotegwa. Umubiri wanje niyo mfungurwa y'ukuri, amaraso yanje niyo nyobwa y'ukuri. Urakaza mukama Yesu.